Bakunzi b'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifurije amahoro ya Kristo Yesu mwaganze imitima yanyu muri kumwe na Evangeliste Patrick muza mukora cyane neza kukurikirana buno butumwa. Yesu abahezagire cyane abataragira subscribe muyikore murakoze cyane. Ijambo ry'uyu munsi iravuga ngo kubera abandi inyishu, kubera abandi inyishu, kubera abandi inyishu. Haleluya. Kubera abandi inyishu, ukabera abandi inyishu, abandi bakabona umugisha kubera wewe. Haleluya. Ukaba inyishu y'abandi. Sifa kwa Yesu. Imana yacu gushoboze cyane kubera abandi inyishu. Ndavuga abantu nk'ababiri hano dusoma mu gitabo cy'abami ba kabiri cya 6:1. Bukeye abiga iby'ubuvugishwa babarira Elisa bati ehera abaho dutubara twagiye kuko nawe ibona. None rero turakwinginze tureke turatuje kuri Yorodani. Umuntu wese igiciri giti twibakiraho kuba. Warabishura ati nuko ni mugende. Umwe muri bo aramubarira ati ndagusavye wemere kujana natwe abasavye bawe. Aramwishura ati nuko ndaje tujane. Nuko barajana bashitse kuri Yorodani batangura guhimbira ibiti. Maze umwe muri bo akiriko aracigiti incabiti yiwe imishikira mu mazi. Arabaroga ati jewe ndagowe erega mugenzi yarintirano. Uwo muntu w'Imana aramubarira ati ikorokere heye aramwereka. Semeni amen. Mvandimwe nimba hari ikintu ciza kiba kuri nosi ugomba gukora ukazogisigira n'abana no kubera abandi inyishu, abantu bagashima Imana kubera wewe. Ababiga bivugishwa bari batuye ahantu habagiye hari hato barabwirana bati reka tugende tuje gutema ibiti twagure aho kuba. Umwe muri bo ngo agira icyiyumviro abwira Elisa aramubwira wowe muzukuri uri nka chef wacu egome tuje gutema ibiti mugabo ingo tujane. Mugabo kujana nabo kwabobereye inyishu ikomeye. Sifa kwa Mungu. Bageze iriya batu bariko baratema igiti, umwe muri bo ishoka yari yatiriye igwa mu mazi. Iri jambo reka manda ndakwatura ryo jambo. Habibzi wawe biri mu idamba, biri mu mazi, epfo hariya. Reka ndagusengera ngo birerembe mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Hagira umuntu Imana ikoresha kubw'icyo kintu kanaka ugitore. Imana ikoresha umuntu kanaka. Bavandimwe turasenga turasaba Imana ibintu mugabo mu kubiduha iduha ibiciye mu bandi bantu. Reka ndagusengere mu Imana iguhuze n'uwo muntu afite ibintu by'iwawe. Uyu muntu yarazi ko Elisa bari kumwe kubiza kugenda gutya arabwira aratakamba aravuga ngo erega ishoka yari yabandi nandayitiriye. Elisa aramuga ngo ikoroke he aramwereka afata igiti ayicira hejuru y'amazi irareremba. Wa muntu handi hari umubabaro aranezerwa kubera abandi bandinyishu. Urakeneye kubera abandi bandinyishu. Hari ibintu by'abantu biri mu idamba hari bikeneye wewe kugira ngo wamutanezerwe. Bene data nta kintu ciza ko kubera abantu umugisha, kubera abandi umugisha. Elisa amaze gusigwa amavuta, Eliya amaze kugenda, amaze gusigwa amavuta, hari igitangaza gikomeye cyambere yakoreshejwe kubera abandi inyishu. Igitabo cy'abami ba kabiri igice cya 2:19 aravuga ngo maze abantu bo muri ico gisagara baza kuri Elisa bati raba iki gisagara ingene cubatswe ahantu heza kuko nawe ubibona mugenzi, ariko amazi yaho ni mabi kandi atera uburambu mu gihugu. Avuga ati nimuzanira akavya gasha mugashire mu munyu nuko barakamuzanira. Ava mu gisagara aja kwiriba. Haleluya. Aratereramwo umunyu aravuga ati uko niko wagize ngo akijije aya mazi ntaho zosubira kuzana urupfu cankwe kurumvya. Nuko amazi arakira gushitana bugingo nubu kuko ijambo Elisa yavuze riri amen. Bavandimwe Elisa yageze ahantu asanga isagara ni ciza cubase ahantu heza mugabo cyari gifite ikibazo cy'amazi kubera inyishu ahugeze. Urashaka kugera ahantu ugasanga nta mazi, ugasanga harimo ubabaro, wewe binyishu y'abandi. Nyishu y'abandi, abandi baririmba ishimwe kubera wewe. Yasanze igisagara kizira amazi, ntangazi nyo mazi, nta bantu banyo mazi, hari umururazi kimerewe nabi, ariko Elisa kigezemo ubuzima bwacu barahinduka. Ndakwifurije ngo ugeze ahantu usanga ndakwifurije kubinyishu y'abandi. Ndakwifurije kubinyishu y'abandi. Elisa yabaye inyishu y'igisagara. Imana ibahezagire. Umwigeme bari baratese Abasiriya ngiye kubabwira umugabo witwa Namani.
mu gitabo cy'abami ba kabiri igice cya 5 umurongo wa mbere. Namani umugabisha w'ingabo z'umwami w'Isiriya yaratonye kuri shebuja kandi yari umunyacubahiro, kuko Uhoraho yari yahaye inganji yatuma abasiriya banesha. Yari umuhizi w'inkomezi ariko yari umunyamibembe Namani. Kandi abasiriya bari baragiye kunyaga ari mu bitero. Muri uko kunyaga banyaga umwigeme mutoya mu gihugu cy'Abisirayeli, araheza acorekera muka Namani. Murumvise, baragiye gutera baranyaga umwana umwe w'Isirayeli, bamujana hehe? Bamujana muri Siriya. Uwo mwana bajanye aja kuba mu nzu yo kwa Namani. Mwumve ngene kube inyishu y'abandi bantu. Bukeye abariya inabuja ati iticompa databuja akaja kuvugishwa n'Imana Abisamariya yomukiza iyo mibembe yiwe. Nuko Namani aja kubarira shebuja ati umwigeme yavuye mu gihugu cy'Abisirayeli yavuze atya. Umwami aramwandikira inzandiko, baragenda i Samariya. Ngo umwami wa Isirayeli ngo bikubise amaso aramiriza, aravuga ngo ushaka intambara niko ushaka, ninde hano uzukiza imibembe? Ngo amakuru agenda ashika kuri nde? Ashika kuri Elisa. Umva, Namani uwamukije imibembe ninde? Ni kano gakobwa ngo yaramwitegereje. Namani yaramunyeshubahiro, yarafise byose, yaratonye, yarafite mugabo, yarafite ikibazo cy'imibembe. Umwana w'umukobwa amubera inyishu, aramubwira ngo wogende wacu. Bene data, tuba dukeneye abantu bafite amakuru meza. Wogende wacu iyo mibembe yokira. Namani arahaguruka, ageze ko mureke babwira igitangaza cyabaye. Elisa ntabwo yigeze aramutsa Namani ngo bavugane. Oyaye, ngo Elisa amenye amakuru ko Namani yaje, yaratumye ku mwami ngo nimumubwira aze hano. Ageze ku rugo kwa Namani, kwa Elisa, Elisa atuma Gehazi, aramubwira ngo genda umubwire aje koga muri Yorodani incuro ndwi aravamo yakize. Ega Namani aranga, aravuga oya ntiyananyubashe, nje iwacu hari inzuzi nziza kuruta Yorodani. Oya, uwundi musoda bari kumwe ngo aramubwira ngo mwami iyo akubwira ibintu bikomeye ntibara kubikora, ihangane tugende tuje mu rugo ruzi ndacuba. Aragenda kubera wa musoda arumvira, aragenda aribira bwa mbere, bya kabiri, bya gatatu, igindwi avamwo yabaye muzima. Bene data, turakeneye kubera abandi bantu inyishu. Namani yakijijwe n'akana k'agakobwa kamubwiye amakuru. Haleluya. Igisagara cyakijwe na Elisa kubera iki? Harimo umugabo watanze inyishu. Wa muntu ishoka yaratibwiye mu ruzi yakijijwe niki? Yuko yari kumwe n'umuntu afite inyishu. Ndakwifurije kuba inyishu, ndakwifurije kuvomera abandi, ndakwifurije ko abandi bagira umugisha ku bwawe, abandi bagire umugisha ku bwawe, abandi baririmba ishimwe ku bwawe. Kuri ino cano nigeze kubigisha umuntu witwa Baruzirayi. Dawudi yarahunze umuhungu Absalomu, arahunga, ariko Dawudi aho yahungiye yarakeneye umuntu. Haleluya. Umugabo witwa Baruzirayi umutunzi ngo aragenda amusanga Mahanayimu, aramubwira ngo Dawudi we warahunze, ngo asanga afite inzara. Uwo mugabo ngo amugemurira ibintu 15, aramuzanira ibintu 15, aramuzanira amata, amuzanira ibigori, aramuzanira uburiri bwo kuryamaho, aramugemurira. Dawudi aranesekwa. Oh, haleluya. Dawudi ngo avuye agiye asubiye Yerusalemu, ngo aramwinginga, aramubwira mwami Baruzirayi ngwino tujane iwacu ndakugirire neza. Aramubwira ngo mwami icyari kinzanye ko ari kukwegeza imbere no kuja busa Yorodani. Bene data, vuga ndakubwire, Imana iguhuze n'umuntu akusha busa Yorodani. Hari Yorodani imbere yawe, Imana iguhuze n'umuntu akusha busa Yorodani. Imana hari ikibazo ufise hirya no hino, hariho ndose ushaka, ndasenze ngo ikiganza cyiza cy'Imana kiguhuze n'umuntu. Haleluya. Kiguhuze n'umuntu. Haleluya. Hariho ndose yawe iri mu idamba iri hasi yari, Imana iguhuze n'umuntu. Imana iguhuze n'umuntu ashobora kwigukorera. Imana iguhuze na Baruzirayi. Haleluya. Baruzirayi yabwiye Dawudi ngo narinje kugira gusa ngo ndakwegeza imbere. Urakeneye uwo muntu muri buno buzima. Ubu tuba dukeneye abantu. Hariho umuntu ukeneye akakubera inyishu. Wewe ubera abandi inyishu. Icyakabiri, uhure n'umuntu afise inyishu yawe. Hari igihe uhura n'umuntu mu buzima, ubuzima bwawe bugahinduka. Yesu aguhezagire, aguhuze n'uyu muntu ukeneye guhura nawe mu buzima bwawe. Umuntu akubera inyishu. Imana iguhuze n'umugabo witwa Elisa yageze ahantu ibintu biriko birapfa biraba bizima. Imana iguhuze n'umuntu. Hari igihura n'umuntu kuko kino gisagara cyagize umugisha Elisa akigeramo, akigezemo baramubwira ngo nta mazi tunywa kubera ko Elisa ari inyishu. Arabwira n'umuzanira umunyu
ngo agenda ku isoko aravuga ijambo, avugira kuri ya mazi, aravuga ngo kuva uyu munsi aya mazi abaye mazima. Haleluya. Turakeneye guhura n'umuntu. Bene data, iri jambo ndiko ndakubwira riguhuze, rigukorera igitangaza, riguhuze n'umuntu ukeneye guhura nawe. Haleluya. Yesu aguhezagire. Data, mu izina rya Kristo Yesu turakwizeye. Naamani yakijijwe imibembe kubera ari umwana w'umukobwa wamubwiye amakuru y'umuntu w'iwabo. Ndasenze natura ngo mu izina rya Yesu Kristo umukunzi wacu. Haleluya. Hari umuntu ababaye akeneye gutabarwa, hari umuntu arushe akeneye kuruhuka, hari umuntu afite ikibazo kana akeneye umuntu. Ndasenze ngo umuhuze nawe mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none umuhuze nawe mu izina rya Yesu. Hari abantu bafite amadoshi y'abandi bayayambitse, ndasenze ngo mu izina rya Yesu uyu munsi nyene Mana ubakore igitangaza. Abategeza kuyakora bayakore. Uyu munsi yumva inkuru nziza ya dosiye yiwe yari yaribagiye. Umuhuze n'umuntu. Haleluya. Mwami umuhuze n'umuntu. Natwe ubwacu tubera abantu umugisha. Urakoze. Ishobora kibi cyawe mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Mana.